ngo urazirikanye ngo wa mugabo ngo arahejeje gusambura igihugu ariko yigisha kugumuka gusa iragisambuye biraheze. Okay, iyi ni Burundi News TV. Wawurinde nakumenye sangwa kaze nshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku bigabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino kuducimbiri dutandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, umugambi wo kurekura Bunyoni mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu ari mu rugendo rwe mu gihugu ca South Africa. Umugambi wo kurekura Bunyoni mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye yajeje gufata indege imwerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ubugambanyi buteye ubwoba ku ntwaza ngabo mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Kudeta yamose ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu birakomeye cyane. Inama giturumbuka itumijwe ko na bamwe mu ntwaza ngabo z'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ninda yitumije iraraba kuki ivyo ngivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko amakuru adushikira ava mu mbonera kure yo yateye ubwoba. Ni mu nyuma zuko kuri ubu zahejeje kwamburwa za mpuzu z'igisoda zari zahawe n'ibiki biri kuvugwa mu mbonera kure, navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku bacamanza bahejeje gutabwa mu mvuto mu nyuma z'ubugambanyi bukomeye cyane buri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Abo bacamanza ni bande? Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ava muri komine Bugendana yo mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi, ari uko ibintu vyahejeje gukomera cyane kuri ubu biziga bibiri vyahejeje gutorwa. Ivyo biziga ni ivy'abande navyo turaza kubigushitsa ko idonido mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira Vinyanzarake ari aho abantu benshi bariko barakubitwa n'umukomiseri mu gipolisi. Uyo ninde arakubita abanyagihugu kuzihemvo? Ayo nayo turaza kuyagushitsa ko idonido mwibiganiro vyacu, kandi turaza kugushitsa ko amajwi akomeye cyane utegerezwa kumviriza. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogira naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ku munsi. Eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuzi tuyakuramburira idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mu kanya inyuma y'aka kanaka. Eka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ku munsi. Iyi ni Burundi News TV, kabari yombonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi wabamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza, hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cyane. Twababwiye umugambi ukomeye cyane wo kurekura General Aregiyome Bunyoni mu nyuma zuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye afata indege yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Twababwiye ko kandi tubashitsa ko amakuru akomeye cyane ajanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Neke mbere yuko tuyabashitsa ko idonido tubacire ku songa ibiriko biravugwa irya nino mu bisagara bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turayatangurira muri Nyanzarake aho abantu benshi bariko barakubitwa n'umukomiseri mu gipolisi. Kubwa babibonye komiseri Moyize arakaza batazira nyeganyega n'abandi bapolisi babiri bajejwe umutekano wiwe barateye uruhagarara kuri stade ya zone Muyange hari mwiheganwa ry'abanyamuziki ryatunganijwe ku murwa mukuru wa zone. Ntawuzi cari kibaye aho Moyize arakaza yatangura gutera amabuye abari bitavye ico giteramo c'umuziki, aherekejwe n'abamucungerera ubuzima babiri. Yakurikiye abantu bariko barahunga ariko abatera amabuye
gushika mu mihana aho baba. Isidora niyo nizigiye umutamakazi w'imyaka 60 mukenyezi wahora arongoye zone Muyange yarakubiswe na komiseri Nyeganyega musanze aho aba yahagaritse kumukubita ingumu n'ibirati igihe ababanyi baza biruka bariyamiriza iyo nyifato y'ubunyamanswa. Moyize arakaza yoba yavuze ko ivyo yakoze yabikoreshejwe n'inzoga imbere yo gusaba ikigongwe uwo yakubise. Mushuhirano abayoboke b'ishengero Angirikane muri ako gace barahagaritse amasengesho yabo kubera ayo mabuye yariko araterwa urengeye. Ayo mabuye yariko araterwa urenganye wese. Moyize arakaza azwi mu madosiye y'ubukozi bw'ikibi kuva ajanywe gukorera muri komisariya y'igipolisi cy'intara ya Makamba nka jede ajejwe igendereza n'ibikorwa vy'igipolisi. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa zone Muyange cane cane abashoferi b'amapikipiki bamwagiriza ko akora nk'umusuma kuko batega imitego mwibarabara vuba cyane. Iyo ntwaza ngabo mu gipolisi nawe nyene yari yakubiswe n'abashoferi b'amapikipiki ku mugwa mukuru wa komine Mabanda. Umwanya mutoya inyuma yaho yarakubise umufundi w'indimo muri komine Mabanda. Uwo mufundi yaritwaye muri sentare y'ungururizo ya Makambi hanisha umukomiseri hadhabu y'ibihumbi 250. Iyo ntwaza ngabo yavuzwe mu mabi no guhohotera agateka kazi na muntu harimwo kwica batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara z'ubumanuko bushira uburengero mu myaka iheze. Muri abo harimo umwana. Nayo mu makuru akomeye cyane twababwira avugwa mu gisata c'ubutungane Burura abacamanza 3 kuri ubu barapfunzwe. Abo bacamanza ni Antoine Ngendakumana, Leonari Nizigiyimana na Irene Mukeshimana. Bose akaba ari abacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Burura ubumanuko bw'u Burundi. Bapfungiwe mu ibohero ry'intara ya Bururi kuva kuri uyu wa gatatu. Bahagaritswe ku itegeko ry'umushikiriza manza rongoye sentare y'ungururizo ya Bururi. Uwo munsi nyene bakurikiranwa ku cacu kugira uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane abandanya kudushikira. Ngira mwaravyumva ivyuko bamwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Imbonerakure bari bahawe impuzu z'igisoda. Kuri ubu hari amakuru akomeye cyane adushikira ko abatwara iperereza bahejeje kwaka izo mpuzu izo Mbonerakure. Umwe mu banyagihugu baduhaye amakuru atashimye yuko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano yavuze ati za mpuzu zose z'igisoda babahungu bari bambaye bamwe b'Ingozi. Ubu tuvugana urongoye iperereza mu ntara ya Ngozi yamaze kuzibaka. Akabandanya tubwira ko ngo wenyene yamwiboneye n'amaso yiwe hari nk'isaha 8 ariko arazizingira ku isoko kuri station ya Karifani. Gusa ashobora kuba yabatumye ko bakazimuzanira ku neza atanguvu yiriwe akoresha. Biruko mu nyuma z'uko mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko hari umugambi wo kurekura Generali Aregiome Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Generali Major Everest Ndayishimiye afashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Afrika y'Epfo, akaba yari yitavye ubutumire bwa mugenzi wiwe arongoye ico gihugu Cyril Ramaphosa mu bikorwa vy'inama igira 15 ihuza ibihugu 5 bihurikiye muri BRICS. Ivyo bihugu bikaba ari Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye aheza guhaguruka ku kibuga c'indege kitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, amakuru akomeye cyane adushikira nuko bamwe muri kakarwi kishinze kumutembagaza karongowe na Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo kaciye gakora inama giturumbuka biheze vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini. Bakabona yuko iyo nama atakindi yarondera usivye kurabira hamwe ingene baca barekura General Aregiome Bunyoni. Iyo nama yakuye umutima abanyagihugu kuri ubiciriko cibazwa n'abatari bake ingaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nuko hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye. Ni mu nyuma z'uko ibijanye
bijanye no gutembagaza ubutegetsi biriko vyibonekeza irya nino mu bihugu vyo muri Afrika kuri ubu ngo bamwe mu ntwazangabo zikomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD barafise umugambi n'ubugambanyi bukomeye cane ngo vyibonekeje ko we watarya iminwa mu gushira ubusuma bwabo hanze. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko mu nzego z'umutekano hoba mu gisodeka no mu gipolisi nabo mwiperereza abakomakomeye mw'ivyo bice ngo bahejeje guhabwa ubutumwa bujanye no gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma zuko hari nabo mu rwaruka rw'imbonera kure bari bahejeje igihe kitari gitoyi mu myimenyerezo mu kibira ngo abo bose batanguye gukwiragizwa irya nino mu bice bitandukanye ngo ivyo byose bikaba biri mu mugambi wa Koloneli Senateri Reveriano Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko na Generali Aregiyome Bunyoni ngo vyo vyahejeje kwemezwa ko acare kugwa. Hari n'amakuru akomeye cyane avuga ko kugufashanya hagati yiwe na Koloneli Senateri Reveriano Ndikuriyo ngo umugambi wabo wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma zuko bafashanya kugira uruhara mu rupfu rwahora ari umukuru w'igihugu mwisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza. Gwico bashaka no gutembagaza nyenicubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye atawundi afise ubuhinga bwo kuba yamusubiza ko mu nyuma zuko nyenicubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye akeka ko hari uwo mugambi n'ubugambanyi bwo kumutembagaza yaciye afata ingingo yo gusambura ko karwi k'ibihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi byavanye no gupfunga Generali Aregiyome Bunyoni. Ariko kuri ibintu vyakomeye cane, ese koko Generali Aregiyome Bunyoni yoba yafunguwe kuri ubu ari he canke se aracafunze? Kuri igihugu nyenicubahiro Generali Major Evariste Ndayishimiye we wamerewe ate mu gihugu ca Afrika y'Epfo? Iyo nama yitabwe n'abande? Gushika ubu abahejeje kumenyekana ni Gervas Ndirakobuca, Koloneli Senateri Reveriano Ndikuriyo, eka na Prime Niyongabo n'abandi ba generali batandukanye. Abo bose ngo vyahejeje kumenyekana ko bari mu mugambi umwe. Akabamenyesha amakuru bacu baracagira amatohoza na cane ko waturungikiye amakuru atayaduhaye yose ido nido ibiza kugenda bidushikira. Turabashitsa ko vyose ido nide katubare mwumviriza ya majwi, turaza kugaruka tubashitsa ko yo nayandi akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni muyumvirize. Mon komiseri ndakuramukije. Ni sawa gakomise? Na mahoro. Hariho inkuru mfise. Aho nyene mu Kayogoro aho uri. Kuri kopeke Kayogoro. Hari abantu bariko bazana ibifaranga vyinshi kandi murabe bisunga amategeko mu kubidepoza abo bantu. Yego je ni inkuru mfise kandi ni ya vrai, nubire ngo ni ikinyoma mu Kayogoro kuri kopeke. Murabe mu bikorere ko ari abantu bariko bazana ibifaranga vyinshi gose ngo babatama mbere ngo vyabananiye no kunaharura. Kandi ivyo biriko bivugwa n'abantu bari ngaho kandi bagumye abanga. Murabe mu bakore, murabe ivyo bintu vyari ivyo. Ni wowe nyene utegeza kubiswiva. Oya Davi, bari amahera asabwa kuzanwa kwakirirwa ubu. Kandi ngo harimo bariko buguruza amakonti mashasha. Nugukurikirana mbega ayo makonti nangahe na yabandi gabo nibo badutaye umuzana mwizosi. Ivyo nukubirahura urahacu birabe gusa nta kinda uzowejeje akazi. Oya aho shaka mawutengereza. Aho urakoze. Urakoze nako. Yego. Ndagize mwiriwe. Ndi mustantara ko no mukaza. Nashaka menyeshe abarongoye igipolisi, komisari komunale, abashefu de poste, abashefu de position bose, hamwe n'abajeje intwaro, abashefu de zone n'abashefu de quartier n'abanyumba 10 yuko turiko turaronka imyidogo y'abene gihugu bamwe bavuga yuko mu bice bimwe cyane ku mabutike, mu bubari, ku alimentation
hariho abantu bihaye uburenganzira bwo kwanka kwakira izi noti ziriko zirasubirizwa za kera. Ni ukuvuga bitwaza ngo ntibazoronka aho bazivunja, ariko murazi neza yuko itegeko ryatanzwe na banki nkuru ndetse n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yadusabye gukurikiza gufasha kugira ngo rikurikizwe mu kubimenyesha bene igihugu bose, ari uko izo noti zizohagarikwa gukoreshwa gushika ku igenekerezo rya 17 z'uku kwezi kwa gatandatu. Uno munsi rero nta muntu n'umwe uwo ari we wese afise uburenganzira bwo kwanka kwakira iyo noti. Ni ukuvuga abenegihugu bamwe baracazifise kuko ikiringo cyo kuzihinduza ntikirahera. Rero umuntu aje gusuma ku butike akazana iyo noti y'ibihumbi 10 yari asanzwe yifise canke ya 5 canke akaza mu kabare, bategerezwa kuyakira gushika umunsi ico kiringo kizoba cahetse. Rero mwebwe nk'abegera abenegihugu cane musabye kudufasha gushira mu ngiro izi ngingo zafashwe, ntihagire umwenegihugu ahogwa yuko yoba gifise ayo mafaranga ya kera. Nuko twumvise ko hariho abashobora kuba bagomba kwikika mu kiza bakigira abakomisiyoneri bakaza kuyavunja ayo mafaranga bagaca bakuramo 1000. Abo nabo nyene mu batuze kuko n'abambuzi na cane cane uko muzi yuko abakomisiyoneri muri iki gihugu batujijwe. Rero ntihagire umuntu asubira kwitambika hagati y'abenegihugu n'abavunja kuko birabujijwe n'amategeko. Mugerageze gukurikirana ntihagire umwenegihugu arara ubusa canke ngo areke gusoma agacupa kiwe canke ngo areke gusoma ico akeneye cose kubera afise ayo mafaranga ya kera, kuko ikiringo cayo cuko abategekoreshwa ntikirahera. Rero dusubire gutumirira abenegihugu bose bagifise ayo mafaranga yuko kwihuta kuyajana mu mabanki basanzwe bafise mu makonte bakayashirako mu ntumbero yuko bazosubira bakaronswa ayagezweho ayahinduwe bashobora gukoresha ivyo bashatse vyose. Hanyuma tunabibutsa yuko ibanki yafashe yuko mu kurindira yuko bafata izindi ngingo mu kurindira igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatandatu abatora amafaranga batarenza 300, naho nyine bakabaha ku noti za 2,2 n'iz'igihumbi n'iz'amajana 5, ariko abajana amafaranga kuri konte muri iyi minsi 10 barafise uburenganzira bwo kujana gushika ku miliyoni 10 ku muntu afise konte muri banki runaka. Rero tuboneye no kubamenyesha yuko abariko barabesha abantu yuko ari miliyoni 10 ku munsi atari vyo, ni miliyoni 10 mu ico kiringo c'imisi 10, no kuvuga no miliyoni ku munsi mu gihe ubigabuye. Nuko rero mugerageze abajeje intwaro mushire mu ngiro izi ngingo mu gufasha abenegihugu ntihagire uhava hohoterwa kubera iyi ngingo iriko irashurwa mu ngiro ya banki nkuru y'igihugu. Murakoze cyane, Imana ibahezagiye. Harababuza amafaranga arasoza kandi arisa kuko niyo asaje uyasangana uburyohe. Ubutekeye amanoti nateterwa iteraniro riteranye ntakuka umutima bakunzi bamukikije. Harabarongera uburuhukiro mu mahera, harabahaze barahuba kubera amahera ahetse, hari n'abahumekewe n'ibihuma amahera bahetse umutima barahuba baragarariza ngo utarigaraniye ntarigaragura. Wa mahera we abatakuzura zika bakwifuza bapfuka mu maso, abatonganura baterera wanda umuryano mu bakundanye ukaba n'umuhuza w'abahahazanya. Uri manote adatituka umuryango n'umuryano byose urinjira ibizira byose warazirukanije. Iyo usidusambuye urwase w'abana tusasagara mu bakobwa biwe. Mbega ya mahera hambaye kurado dusigira agahengwe, tuzoyikura dukorera umukiza. Reka tuyakume ku mivy'Imana bikunde, tuyarondera ubukristo bumenyekane, tuyagabire uyaganza maze igikorwa kibe gitera imbere, abatazi Imana batera impundu z'amashimwe. Ayo mahera ntaguhuvye simushobora byose. Nuhavuhemuka amahera araguhema kandi araguhenda. Agura igitanda ntagura itiro, agura itongo ntagura umutekano wo muri ryo ngo akumanurire imvura mu gihe uyikenye. Azokugurira Bibiliya ntakugurira ubumenyi. Ayo mahera agura impuzu z'umubiri ntagura iz'ukugororoka. Ayo mahera agura ibitabo ntagura ukuri.
ayo mahera aguha ubuzima bwiza ntaguha ubugingo, aguha inkwano ntaguha umugore mwiza, agura inzu ntagura amahoro yo muri yo, agura ibyo kurya ntagura amagara meza, aguha abagenzi ntaguha urukundo, afise amazina menshi ntihatadusesema, hari abayita amasazi kuko bazi abo yasarisije. Uyarondeza umugeni ayita inkwano, uyaha umuremyi ayita amasikanwa, uyaha umusuma akayita igiturire, uyariha ku isura akayita minervari, ayo muri telefoni ngo n'amayinite, ayo muri sentare ngo n'amande, aho mu buso ngo nibuzi, ku bakozi ngo n'umusahara, mu binyabwonko ngo n'amamega, ku rugendo ngo n'itike, mu bashaka kubakana ngo n'inkwano, mu birori by'ubugeni hari abayita amakado, mu banyamyuga ngo mpavanse, mu barenganijwe ngo n'indishyi, hari abayafita mu mufuko ntibapfukame batayakozeko, hari abayasenga n'abayasega, hakaba n'abayasangira n'abakunzi, n'abayasiga batayashikiriye. Iyo tutiyase ngo twiyima amazina yo kwikunda, iyo dusigaye tubunguza tukaba ingunde gusumba ingungu, iyo dupfuye amaboko akipfunya gusumba imfunya, iyo abakene badakeye mu maso kubera amasabo yacu adasabika, iyo imfuvyi itavyuwe n'ivy'Imana yatuvyagizemwo, iyo abapfakazi bazereye mu byo twajejwe bakazeruka, ya maherahera agaciro, maze umucamanza agororoka agatangaza ko asigaye asunga agaciro n'umusenyi. Hari abatembera bakituna ngo mpaka bayatoye, uko n'ukwirusha ni nko gusekura amazi, nyamba yonoga ntumbazi. Niya gutaha mu mutima uyataturutse indeka ntekane, naho umuntu yokunda ubuki gute ntiyokwemera ko zimutaha mu zuru. Amahera akaguhemukira ntuhemuke, yabwira uti ntawubuze inyoni ku munyako, yamara ntiyemera ko yarika ku mutwe. Reka kuvumira yazanira umukiza, si tujambo tutuzazuru yafise atari wowe yafyatuye ntuyafyete. Ntagutwara umutima uterambika umutamana. Kwera reka gutekeranya burakeye dukora ibikorwa vy'Imana maze igikorwa cayo gitungane. Ntupfunye amaboko utari imfunya, harageze aho ugeraho Imana ikugejeje, maze ukitanga udatangiriye itama. Erega watewe iteka wambika umutamana nutange, nutera umugongo nkugezeze aho bifuza gutaha bateraniye. Ntusohoke utsinzwe n'amahera nka Yuda. Satani ntagusahura amasaba utari Esawu. Ntudadaze umutima ngo udiramute udobere mu byaha utari Dema. Utange wongere witange sintekano udatuye ibitubuze kandi utekeye ubutunzi. Nitwosengera uwo dusenga ngo dusige inzu yiwe ari umusaki by'isi bitaduhinduye abasazi. Ibyo utigeze gutanga n'ubizane biratangaza abakiri mu nzazane. Uwamaye guhumeka sinomwema ngo ntawe uko naje ninziye mu ngoro yiwe. Mvuma niyemeza ibyo nzoronka sinoba barangiye kwijana inarigeneseze mw'idepo. N'abaheranye yo bahereze mu bubare bararinze. Ndabakeze ko mwumvise ubutumwa bwiza bujyanye n'ingene dukwiye gukoresha amafaranga. Erega ndavuze n'Imana ibahezagira abagiye gukoresha amafaranga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Bana b'Imana reka ndabaramutse dusangwa seneri mumeze gute? Jewe simeze neza. Jewe nkimara kumva ino nkuru ndumva ko umutima wanjye utameze neza. Uyu munsi murumva ko hariho ibintu bibi biriko biraba mu mugambwe senere, ibintu bibi bitangiye kuba kuri permanence nationale y'umugambwe senere, aho igipolisi camaze kuhugariza. Wewe wisunze amakuru uri kurumva n'ivyo uriko urabona, witeguye gute? Ibi birasaba ko twitegura, kuko hamwe bohirahira bakadusubiza ibuti, bakadusubiza inyuma aba bagabo ntituvyemera. Ndushaka yuko rero dusura muri vya bintu vyakahise byo misi yahera, twibereye mu mahoro n'umutekano mu Burundi, nta zindi ngorane dukeneye. Umuntu ahirahira akadukugira mu ngorane, ubu niya ucana nyene uheriwe wongera uhereriwe. Ndakunze kumva n'imvugo ikoreshwa n'abategetsi bo muri leta ya CNDD-FDD ati uzowucana uzoheriwe wongera uzimiriwe. Umuntu uherera akaduta mu kaga, akadusubiza muri vya bintu twavuyemo, nukuri ntitumwihanganira. Dusabe abategetsi dufise mu Burundi bahagarare magabo, kuko hamwe batahagarara magabo ibintu bizagenda nabi. Tumaze kumva yuko permanence y'umugambwe senere yugarijwe abapolisi. Tumaze kubona kandi
amakuru dukesha uvuga kwa senere yuko abapolisi bacungera umushinga w'amateka gwasa bashobora gukugwayo bashobora kuba bahawe itegeko yuko basubira mu ikambi hamwe byo bari byo na cyane cyane ko aya makuru tuyakesha nyene urubuga rw'umugambwe senere niwo rumaze kwishira hanze murumva ko ari amakuru y'ukuri reka ndababwiza ukuri ndasubiyemo hari umuntu yitiranya agatogwasa akamwitiranya n'abandi bantu yemwe barundi kazi nimudusubize mu ihumbi ntimudukwegere nimutureke twibera amahoro ntimudukwegere ibara ntimudukwegere kuko mwoca mubona ibintu mutigeze kubona ego ngo imigumuko nta migumuko murabona niyo muba mukibona neza rero niyo muba mukibona yuko abanyagihugu bakunda agatogwasa umva nananzi ngo murarasa oya ntimwoshobora ko ivyo bintu nimubishobora n'ukuri ntimuhirahira rero reka ndabasabe n'ukuri ngo nabireke banashaka nimba uwo mugambi muvise ariho kugira ngo mufunge agatogwasa oya n'ukuri nimubishishe mu iyo nzira nibyo borohera yego nibyo borohera na gatoya nibyo borohera nimwe nabishobora vraiment mugomba munabireke kabisa nimba ari umugambi mufise dusanga senere umugambi wacu mwiza cyane dukunda cyane ariko aba bantu mana bakeneye iki niba biyemera nibareke abantu batuje mu matora abantu duhangane mu matora asha nibihende n'ukuri niyo bacabona ko abanyagihugu bashishwe nibihende asha bamukore ko mutama wacu none adimitegura kantu abafisa amaso twese dushire ko tubiyamiriza ariko aba bantu ko bakeneye iki nibakeneye iki ko biyemera nibareke ibintu bigende neza none mutama wacu bamushaka kwiki ariko Imana idukore ko aba bantu n'ukuri Imana idutabare kuri dukore ko aba bantu kuko simbona ko ari neza bakeneye bashakira igihugu cyacu cy'u Burundi nta neza badushakira namba kabisa nibihende n'ukuri baca babona ukuntu abantu bose baca ash n'ukuri bakubisa bashaka kurira nibihende gusa barabe umuriro uce waka barabakunda abantu baca baja mu mabarabara mana we ariko aba bantu mukama w'ikigongo Imana sinzi ko nukuri ko mubivuga Dusango senere nyankamugayo mwese nizeraho muri nubwo tutararonka umuco mwiza abakomeye barakomeye ariko icyo nagira mvuge bakihenda bantu b'Imana bihende biyagazi badufungire umutama wacu agatogwasa niho rero tuja tubona yuko Uburundi bufise amahoro arico barondera bazokironka ntitwahonye twese turashariho kandi turahari bazoje batubona eka tubakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya 2023 myandagara umwaka wa 2023 tubakengurukire cyane mwe mwese mwajije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara kazogira naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.